haraciye amezi 2 n'inusu abarundi bumvise igandagurwa ry'umunyagihugu wo mu Kirundo yitwa Ferdinand Nyandwi batazira Kambayingwe. Uyo akaba yatawe mu mutego n'umukenyezi yitwa ko ari umugenzi ariko yakorana n'inzego z'umugambwe CNDD-FDD, bamuhenda ngo abazanire umufuko w'amakara, maze ageze mu kibanza bavuganye ko bahuriramwo asanga ategerewe n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Kirundo Abera Hishakiye, asanzwe avuga mu mabi atari make, umukuru w'umugambwe muri yo ntara be n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kirundo. Abo rero nibo bamufashe bamutwara hirya gato barahondagura gushika Ferdinand Nyandwi arahasiga ubuzima. Mu nyuma baza kwadukana yandi makuru avuga ngo bari bamusanganye ngo inkoho ngo anyegeje mu makara. Mbega none ko amakara yarayazaniye uwari kumwe n'abo bantu nyene, iyo nkoho yari kuca yishirahe? Muri ico gihe vyumvikana ko nimba hariho inkoho mu mufuko w'amakara, kabamuhaye uwo mufuko ariwo bari bayinyegejemwo kugira ngo baronke aho bamukura ngo bamwice. Ico abarundi batamenye muri ibi bintu nuko iyitwa rya Ferdinand Kambayingwe riri mu murongo muremure w'abandi bantu benshi bakorana nawe, nabo bari basangiye ivyumviro, bari bamaze igihe baza baranyuruzwa bakabugwa irengero ryabo. Akarorero k'abo bantu twatanze muri raporo twasohoye uno munsi ni nk'inyuruzwa rya Pasitori Dominiko Nduwimana, yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi, afatwa n'iperereza muri Nyakanga 2021. Inyuma yiwe haciye hafatwa uwundi mugenzi wiwe bakorana nawe, afatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, akaba ari uwitwa Eric Ntunzwenimana, yari umukuru w'urwaruka rw'umugambwe CNL muri komine Gatara. Haciye ukwezi kumwe, nukuva mu kwezi kw'icumi muri 2021, haciye hafatwa abandi bagabo 4 bari basanzwe bakorana na Bakambayingwe. Abo nabo ni uwitwa Gaspari Havyarimana yafatiwe hafi ya Kopeke ya Kayanza, n'abandi bagabo 3 bari baherutse gusohoka amabohero atandukanye. Abo nabo barimwo Revis Ndayisaba ava muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega, harimwo Thierry Ndihokubwayo ava muri komine Musongati mu ntara ya Rutana, be na Desire Maniragaba ava muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Muti none bano bantu bose bari bahuriye kuki? Mu matohoza twakoze twasanze bose ari abanywanyi b'umugambwe CNL, ariko kandi dusanga hariho ikindi gikorwa ca politike bari basangiye, aho bariko barashinga umuhari wabo wa politike bakoranye n'indongozi yabo, umuntu twasanze aba mu gihugu c'Ububirigi. Raporo twasohoye uno munsi irerekana ingene amabi menshi muri aya tuvuze yakozwe n'iperereza ry'igisirikare rifatanije n'umugambwe CNDD-FDD kuva aho Reverien Ndikuriyo atanguriye kurongora uwo mugambwe. Nk'akarero kerekana uko gufatana kw'iperereza n'umugambwe ni ingene nk'ifatwa rya Eric Ntunzwenimana mu Kayanza yahagaritswe n'abapolisi bacungera ikimodoka cyo kuzimya umuriro kijya bita kizimyamwoto mu Kayanza, bakaca bamuhereza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri yo ntara Ferdinand Habimana. Uyu nawe amucisha ku ngoro y'umugambwe, abona kumanukana i Bujumbura, aho amatohoza yacu yerekana ko yaciye amushira iperereza ry'igisirikare. Akandi karorero umuntu yogaruka ko nibi vyabaye mu Kirundo, aho umuntu azira abandi batwawe n'iperereza ry'igisirikare, nawe yahavuye atega umutego n'abarongoye umugambwe mu ntara ya Kirundo. Raporo twasohoye kandi yashimitse kwerekana ingene kuva Perezida Ndayishimiye yafashe ubutegetsi habandanya ibi bintu bikomeye byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero n'ibi byo kubagandagura, kandi ababikora ntibigere bahanwa. Uko kudahana twagushimitse ko aha tukerekana nk'akarorero k'ibyabaye kuri Ferdinand Nyandwi batazira Kambayingwe, aho umukenyezi wiwe yabishikirije umushikiranganje wa mbere Gervase Nderakobuca, abivuga icese abantu bose bumva, ariko Nderakobuca mu kumwishura ntiyigera acishamwe ikintu c'amatohoza canke ibijanye n'ubutungane. Nyabona mubwira ko ari kuja kwabura amatari, akaba ari wamusigurira ivyabaye. Kandi kuva ico gihe gushika ubu abishe Kambayingwe ntibarahanwa. Akandi karorero ka nyuma twatanze ni ingene nk'abo bakozi bo mu iperereza ry'igisirikare
bagiye banyuruza abantu muri 2021 bose baciye bahabwa amabanga ahambaye, abandi nabo baca barungikwa muri Somalia mu bikorwa byo kugarukana amahoro, ibiboneka nko kubashimira ku mabi bari bakoze muri 2021.